Tubahe mwiriwe mwebwe mwese bakunzi namwe banywanyi muriko murakurikira kino kiganiro ishirahamwe Focode ryabateguriye, ikiganiro kiza gushimikira ku kibazo c'ubutunzi mu Burundi. Ibiharuro bisohorwa n'inzego mpuzamakungu zikora amatohoza ku vy'ubutunzi ku bihugu zerekana ko igihugu c'Uburundi kigeze aho umwasi ashaka mu gisata c'ubutunzi. Ivyo kandi biranaboneka ku rubuga aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu mu Burundi, imyidogo ahanini ifatiye kw'itituka ry'ifaranga ry'Uburundi, ibura ry'amafaranga y'agaciro, ibitoro n'ibindi bidandazwa mvamakungu. Bamwe mu bategetsi hari abamaze kwemanga yuko ku mugaragaro ko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi, ariko hari n'abandi mu mvugo yabo ari nka ya mvugo ivuga ngo umusambi ndi mwiza, mbere bakerekana ko imbere ari heza buca haba heza kuruta. Ikibabaje abanyagihugu nuko abategetsi bazi umuti w'ingorane, ariko imigambi ishigwa imbere isa n'indoto zo gusinziriza abarundi aho kurondera inyishu za hafi zoza zituma haboneka ituze mu gihugu. Mbe none vy'ukuri ikibazo cifashe gute c'ubutunzi mu Burundi? Ni izahe nsiguro umuntu yoha inyifato y'abategetsi ku bibazo vy'ubutunzi? Boba barabuze gihanura canke babirengako babibona? Niba ari uko babikora ku nyungu izihe? Ngibi ivyo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro c'uno musi. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nawe agiye kubabwira abatumire twamaze kuronka ku murongo n'ingene kino kiganiro gitunganijwe. Alice Hakizimana, mwiriwe nimba munyumva co kimwe n'abariko baratwumviriza. Mwiriwe Gilbert, nkuko yaje kubivuga turafise abatumire batatu muri kino kiganiro, ariko sinzi ko mbona neza ku murongo, mbona hamaze gushika umwe, ariko reka ndababwire abatumire dufise muri kino kiganiro. Umutumire wa mbere ni Professeur André Nikwigize, umuhinga mu vy'ubutunzi. Professeur Nikwigize, turabaye ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije Alice, ndaramukije na Gilbert, ndabaramukije na bose bariko baratwumviriza n'abazokumviriza iki kiganiro. Ndamukije abarundi bose aho bari, haba mu Burundi, mu makambi y'impunzi no mu mahanga. Hanyuma tukaba twizeye ko tuja kugira ikiganiro ciza, nkaba mbaye ndaramutsa nabo tuja gusangira kino kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane Professeur. Umutumire agira kabiri ni Leonidas Hatungimana, umukuru w'umugambwe PPD Girijambo. Sindamubona ku murongo, ngira ngo ntarashobora gushika ku murongo. Umutumire agira gatatu ni Gabriel Rufyiri, arongoye ishirahamwe Oricom. Nawe nyene sinamubona ku murongo, ngira ngo mukanya baraza kudushikira, baza no kuramusa abatumire hanyuma tuze gufatanya nabo muri kino kiganiro. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro rero, ngo twama tubigenza, tuza guha ijambo abatumire kugira ngo badufashe guca hirya nino iki kibazo. Mu gice ca kabiri naho tuza guha ijambo abariko baratwumviriza kugira ngo babaze ibibazo abatumire twabanye muri kino kiganiro, eka mbere banashobore kunganira, guterera ivyiyumviro mu gihe baba bavyifuza. Nkuko Gilbert mugenzanje aje kubivuga, turi kumwe nawe nyene Jean Hakizimana Alice na Gilbert Niyonkuru muri kino kiganiro. Mu buhinga bw'ivyuma tuza gufatanya na mugenzi wacu Jerome Kazabukeye. Iki kiganiro kikaba gihagarariwe na Gordiano Niyungeko. Ngira ngo Gilbert nkundiye, imbere yuko dutangura ikiganiro nyezina, twagira dufata akanya twifurize umunsi mukuru abakenyezi bose b'abarundi kazi bariko batwumviriza, eka n'abandi bakenyezi bose kw'isi, tubifurize umunsi mukuru mwiza. Ijambo rigwanye Gilbert. Murakoze Alice, umunsi mukuru namwe muri umwe mu bakenyezi co kimwe n'abamaze gushika ku murongo. Reka tube hijambo umutumire yamaze gushika ku murongo.
Professeur Andre Nikwigize, kenshi murasohora imyihwezo ku butunzi mufatiye ku biharuro biba vyasohowe mu vyegeranyo vy'ibanki nkuru y'isi n'izindi nzego mpuzamakungu zikora amatohoza ku bijanye n'ubutunzi. Kumbure ko imiliyoni 13 zirenga z'abarundi zose zoba zidakurikirana ku munsi ivy'ubutunzi nkamwe. Mufatiye ku matohoza ya nyuma kumbure muheruka gukora canke mwakoze n'amakuru mwaba mufise mashasha mu vy'ubutunzi ku gihugu, bwifashe gute muri rusangi ku batabikurikirana mufatiye ku biharuro? Ego urakoze Gilbert, nagira nongere kubashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro, kandi nibaza ko ari ikiganiro c'ingirakamaro ku Barundi, cane cane no ku bategetsi bafata imigambi y'iterambere ry'igihugu. Ikibazo c'ubutunzi bw'u Burundi sinibaza ko hari vyinshi nokivuga ko turamaze kubivuga ko cane kenshi. Turetse jewe, abanyapolitike benshi baramaze kuvuga ibibazo vy'ubutunzi bw'u Burundi. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yarabivuze ko cane, mbere aratera akamo, aravuga n'ivyokorwa. Eka amashirahamwe mpuzamakungu yaragize ico abivugako, arasemerera, aravuga imigambi ikenewe yo kunagura ubutunzi bw'igihugu. Murumva rero ko ivyo vyose, eka mbere n'umukuru w'igihugu wenyene yaragize amakoraniro, arahamagara abahinga b'abarundi, arahamagara abahinga b'abanyamahanga kugira bamufashe kwiga ikibazo c'ubutunzi. Abahinga bose barakoze, baragira ivyiyumviro, baratanga ivyiyumviro vyokurikizwa kugira ubutunzi bw'u Burundi bunaguke. Muribuka yuko mu 2023 leta y'u Burundi yagize amasezerano n'ikigega mpuzamakungu Fonds Monetaire International, barumvikana neza imigambi yo kunagura ubutunzi yoshimikirwako. Leta y'u Burundi irayemera, Fonds Monetaire irayemera, eka n'abafasha Uburundi barayashigikira. Ariko bamaze gufata amafaranga, igice ca mbere c'ayo mafaranga, leta y'u Burundi icikuramwo meza, ntiyabandanya. Ico kigega mpuzamakungu Fonds Monetaire gica kirahagarika amafaranga cari categuye guha Uburundi. Ivyo vyose rero murumva rero ko habaye kuva mu myaka 3 iheze, harabaye igeragezwa ry'uko abantu bohanura leta kugira ifate imigambi irashe. Uno munsi rero bimeze gute? Ica mbere nobabwira nuko abarundi bose bararira. Abarundi bose bararira kubera inzara, kubera ubukene. Abarimyi, ibiva mu burimyi vyaragabanutse kubera itituka ry'isi, kubera igwirirana ry'abantu. Hanyuma leta nayo iratererana uburimyi, ntiyafasha abarimyi kugira ibahe intabire y'ikizungu, kugira ibahe imbuto zirobanuye. Hanyuma ugasaba kera ndibuka ko intabire yahora itangwa na leta, leta akaba ari yitanga. Ariko uno munsi intabire bashaka ko abarundi mu bukene bwabo aribo bayigura. N'abashoboye kugura iyo ntabire bagatanga amafaranga, barabura iyo ntabire. Ugasanga umwaka w'uburimyi urarenze bataronse iyo ntabire. Murumva rero gica gikurikira umwimbu ucuba mukeyi. Nobabwira kandi ko Uburundi aribwo bwa nyuma bukoresha intabire kw'isi. Ni ukuvuga ibice 40 vy'abarundi bonyene nibo bakoresha intabire. Hakaba ibice 5 gusa kwijana vy'abarundi niyo bakoresha imbuto zirobanuye. Murumva rero ko muri ico gihe nta mwimbu ushobora kuboneka uvuye mu vy'uburimyi. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, abavyeyi bararira. Barira kubera iki? Abavyeyi bararira kubera barungika abana mu mashure, bazi ngo niko kazoza kabo, na leta ikavuga ko ariko
mugabo kubera abo bana baba bagiye mw'ishure batagira ico bafungura, batafunguye bihagije, bagashika mw'ishure bakabura n'intebe bicarako, bagashika mw'ishure bakabura ibikoresho vyo mw'ishure, benshi muhora mwumva ko bahavye bagata amashure bakigira. Amaraporo yirirwa arasohoka arateye ubwoba. Hari provinsi imwe abanyeshure hatorotse hataye ishure abana bashika 200,000. Murumva ko ari benshi gose. Abo bana rero baja he? Abo bana baja mu miji, benshi bakaja i Bujumbura kurondera ubuzi bwo mu mazu, ubuyaya, abakozi bo mu nzu, abakobwa mbere bagaca bahahurira n'ingorane, bagatwara inda batateguye, muhora muvyumva. Abandi nabo bakaja mu bihugu duhana imbibe nka Tanzania kuja kurondera akazi. Ukiyumvira rero mu gihe bimeze uko, ukiyumvira uti none kazoza ku Burundi turiko twubaka nakahe? Abana bejo ko tuvuga ko aribo Burundi bw'ejo, nabahe turiko turategura? Ico ni ca kabiri. Ica gatatu, murazi ko igisata c'amagara y'abantu cononekaye cane. Iyo umuntu agwaye akaja kwa muganga, ni nkaho yoba agize ati reka mpe kuhaca, mugabo ndazi ko impera n'imperuka ari ugupfa, kuko abazi ko nta baganga bahari, nta miti ihari, nta bipimo bihari, ugasanga ivyo vyose ukibaza none amafaranga yose leta ironka iyashirahe? Abaganga bamwe mwarumvise ko bahitamwo kwigira bagata akazi kubera ivyo vyose ata bikoresho bafise, ata miti ihari, hanyuma bakagira bati n'agashahara baronka akaba ari ntica ntikize, bagira ati noneho reka umuntu aje kurondera ahandi arabe ko yorondera ubuzima ahandi. Tuje mu kazi ka leta, abakozi ba leta. Kera abakozi ba leta nibo bantu bari twavuga ko badakenye. Abantu ba ruguru ukabona baramanutse, abana bavuye mu mashuri barangije amashuri y'intango bakaza, wewe uri umukozi wa leta ukamufasha akaja mu mashuri yisumbuye, akaja muri kaminuza n'ahandi. Uno munsi abakozi ba leta nibo bantu bakenye cane. Ariko hari akagwi gatoyi k'abo bakozi ba leta. Bamwe bavuga bati jewe naharonse nkobeje mvunitse, ubu rero ngira ndahakamishe. Ari umuminisitiri, ari umudirecteur general w'ahantu bashize, akabanza iyo migambi yose bazanye, amafaranga yose yinjiye mu gihugu, akabanza akayakurako igice. Ugasanga abo rero bo bameze neza. Ikindi mwomenya novuga ca gatanu, uravye ingene imigambi ya leta ikorwa. Imigambi ya leta nta migambi iriho, leta nta migambi gushika iyi myaka 20 duhejeje, nta migambi yigeze ishigwaho. Mu 2015 ishirahamwe PNUD ryarafashije Burundi kugira bagireho imigambi y'iterambere. Ariko iyo migambi y'iterambere yabaye kw'izina gusa, nta na rimwe yigeze ishigwa mu ngiro. Mu mwaka w'2017 bashiraho uwundi mugambi, nta wigeze ushigwaho. Mu mwaka ejo bundi numvise ngo hariho ngo ikintu bita vision 2040 2060, naco nyene nta na kimwe cigeze ntaco kizoshikako, ahubwo nabo nyene ntibacemera. Ikindi novuga ni ingene amafaranga yibwa ya leta. Amafaranga igihugu gikenye nk'Uburundi ugasanga arico gihugu kiri mu vya mbere kirangwamwo uruswa. Ugasanga ukibaza none amafaranga yose baba babona yuko bateza gukorera igihugu, baba babona yuko bashizwe ngaho kugira bakorere igihugu batari kwikorera. Amafaranga yose ukabona umukuru w'igihugu ariko avuga ngo abayiba arababona. Ntihagire umuntu n'umwe ahanwa, ntihagire umuntu n'umwe ashengezwa, kandi amafaranga akagenda mazima yongo, ntihagire n'umwe ayabazwa. Uno munsi rero ivyo vyose bikoranye,
n'ibindi ntarinze kuvuga. Murabona aho Uburundi bugeze. Uburundi mu myaka 20 ntibwigeze bushira amafaranga yo kugwiza umwimbu mu bisata ivyo ari vyo vyose, yaba uburimyi, yaba amahinguro, yaba eka vyose. Uno munsi Uburundi ntibugira amafaranga y'agaciro. Ntibugira amafaranga y'agaciro kubera iki? Kubera imyaka 20 Uburundi bumaze bwamye buzera ku mafaranga y'imfashanyo. Mworaba ingene amafaranga yo mu gihugu avuye mu makori n'amataxi ingene yagiye aragabanuka. Kubera iki? Kubera Uburundi ntibwigeze bwimbura. Kera Uburundi bwarimbura ikawa, icayi, ipampa n'ibindi, bugashora hanze bukaronka amafaranga y'agaciro. Ubu ikawa, umwimbu w'ikawa wavuye ku matoni 54,000 mu 1994, uno munsi bigeze ku 7,000 gusa vy'amatoni. Murumva rero ayo mafaranga yahombwe, bakazera ngo amafaranga y'imfashanyo. Amafaranga y'imfashanyo nayo nk'uko mubizi abanyaburaya n'amashirahamwe mpuzamakungu, aho CNDD FDD igiye ku butegetsi, yarafashije cane, iratanga amafaranga menshi, ku buryo mu 2016 amafaranga y'imfashanyo yavuye ku madolari miliyoni 300 mu 2005 aja ku madolari imiliyoni 840 mu mwaka wa 2016. Ariko kuva mu mwaka wa 2016 aho habereye amagume, abarundi benshi sinzi bakicwa, abandi bagahunga, abafasha Uburundi baragabanije imfashanyo kugera uno munsi imfashanyo zavuye ku 800 zigeze ku mafaranga miliyoni 400 y'amadolari. Murumva rero izo mfashanyo zaragabanutse cane, umwimbu wo mu gihugu waragabanutse. Muca mwumva rero ko haca haba ikibazo c'amadovize. Nta madovize ahari uno munsi, n'ivyo bababwira vyose ngo igitoro ngo cazibiye, bakizibiriye Dar es Salaam, cabuze bakizana, sivyo. Nta mafaranga yo kukigura ahari, kuko ntibazojana amafaranga y'amarundi, nayo nyene ntayo bafise. Ntibazojana amafaranga y'amarundi ngo abe ariyo batanga kugura ibitoro. Ibintu vyose biva hanze vyaraduze, ibiciro vyaraduze. Vyaraduze kubera iki? Naho nyene nta madovize ari, kubera ata madovize ariho, dukeyi tuza abacuruzi bagura ibintu hanze baca batugura ku mafaranga menshi, ku giciro kiri hejuru. Igiciro c'idolari kigeze ku bihumbi birenga 7 vy'amarundi, ariko muri banki nkuru y'igihugu igiciro n'ibihumbi 2,890. Murumva rero ubudasa. Urumva rero yayaguze kuri ivyo bihumbi 7 canke ibihumbi 7,500, ibidandazwa bishitse i Burundi abishira kuri menshi. Nico gituma mubona ibiciro bigenda biduga ku munsi ku munsi, kubera umudandaza aba yabiguze menshi, kubera umucuruzi ajana ibintu mu ma province, essence yayiguze ku bihumbi 15 iritiro canke ibihumbi 20, atazogira igiciro ca transport nkuko yahora abigira aronse igitoro yakigura ibihumbi 4. Ivyo vyose rero bituma igihugu kiri mu kaga. Nta matara ahari kubera kuva CNDD ija ku butegetsi ngira nta matara ndabona, nta rugomero rw'amatara ndabona bashizeho. Rwa mbere bagira bashireho ni rumwe rwa Mpanda, amamiliyaride 54 z'amarundi yaragiye. Ubu hariho Jiji Murembwe, naho nyene ntituzi aho izotangurira. Ubu baronka amafaranga, amatara abonekwa mu Burundi, mu Bujumbura n'ahandi, nayava mu migambi, mu mashirahamwe y'aka karere ariyo Sinerac. Ubu noneho hariho na Rusumo.
mugabo ivyo vyose rero bigatuma ubu igihugu kikena kurusha. Igihugu nta internet gifise uno munsi, aho abandi ibindi bihugu vyose bifise usanga internet ari rya nawe i Burundi kugira ushobore gutelefona hanze biragoye, ngira sinzi ko hariho amasaha bagerageza kutelefonako ariko nta internet bafise. Ugasanga rero ivyo vyose ubikoranije rero ugasanga ngo abagwizatunga bo hanze ngo bazoza gushora imitahe yabo mu Burundi. Bazoza gushora imitahe yabo gute? Igihugu kitarimwo amatara, kitarimwo amazi, kitarimwo essence, igihugu atantuze atangingo ziriho zikingira abazanye imitahe yabo. Ugasanga n'uwazanye imitahe agira ati reka kirya gihugu ndabe ko nogikoreramwo. Mwarabonye ivyashikiye Dr Sahabo n'abandi nabo yarazanye ingene vyagenze, kandi uwo siwe wenyene, hari benshi vyashikiye. Ivyo vyose rero ugasanga ukibaza Uburundi turiko twubaka nubuwe. Wabona umukuru w'igihugu ariko aravuga ukamenga ariko ararinjora mu banyagihugu, mu bantu bashonje, akavuga yuko mw'isi yose nzima abarundi aribo bahiriwe, aribo bamerewe neza, kandi azi ko bashonje, azi ko bakenye, kandi azi ko n'ibiharuro bihari. Nabo nyene abahanuzi biwe babimuha, bamubwira ati igihugu kirakenye. Ivyo vyose rero ukabona we ntaco bimubwira, kuko nkuko yabivyivugiye avuga ati jewe ivyo vyose ntibindaba, ubwo bukene muvuga ntabwo mbona, kuko jewe iwanje ibintu biruzuye, mfise ndimbura nkagurisha, hanyuma mwebwe kubera iki mutagira nkuko ngira? Ikibazo c'igitoro ntaca abona, kuko we imodoka ziwe ziba zifise essence nkeya yoba iriho niyiwe. Umukuru w'igihugu ikibazo c'amadovize ntaca abona, kubera amamisyon araja hanze uko ashaka, akaja iyo ashaka. Na rimwe baramubwira ati iyi mission ntuyijamwo kubera nta madovize ahari, udukeyi turiho niwe baduha. Ivyo vyose rero ugasanga harimwo akajagari mu butunzi bw'igihugu, kandi igihugu cari gifise ubutunzi bushobora gutunga abarundi bose, mbere bugasagurira n'abo duhana imbibe boba bafise ibibazo, nk'uko ibindi bihugu bimwe bimwe biriko bibigira, bigafasha ibihugu biri mu ngorane. Ivyo vyose rero ukibaza uti none Uburundi buriko buja he? Nta madovize bufise, nta gitoro bufise, nta bagwizatunga bariko barazana imitahe yabo, nta mapolitiki ariho. Murazi yarigeze kuri Muhisi Nkurunziza yarazanye ngo imigambi y'amavoka ngo niyo azoteza imbere igihugu, barashiramo amafaranga amamiliyaride n'amamiliyaride. Ayo mafaranga ntawuzi ico yamaze, ntawuzi ico iyo yagiye. Ayo mavoka nta n'uwuzi ko yarimwe. Ndayishimiye araza ubwa mbere atangura kubwira abarundi yuko bashobora korora imisiba, nyongore n'ibiki. Ivyo ntawuzi iyo vyahereye. Mu nyuma aravuga ati noneho naronse ikintu kizotunga Uburundi, ubukwavu, mworora ubukwavu mu myaka ingahe, mu myaka 5 kiri ca mbere mu butunzi kw'isi. Ubwo bukwavu ntawuzi iyo iyo vyahereye, kandi amafaranga aguma asohoka ku mwaka bagaha amakomine amabije atagira uko angana. Hanyuma ejo bundi yaravuze yuko ubutare bw'imurehe aribwo bugiye kuzanira ubutunzi igihugu c'Uburundi, yuko igihugu c'Uburundi kigiye kuba igihugu ca mbere giteye imbere kw'isi. Ubutare je kuva naruka namye numva bavuga ko hari ubutare bwa nikeli, hari ubutare bwa colta, bwa cassiterite. Gushika uno munsi nta kintu turabukuramwo. None ubwo butare uno munsi wibaza ko nta vyigwa vyigeze bibaho ngo bagire bati ngo ubutare dufise dushobora kubwimba gutya, turafise technologie y'ukubucukura, turafise ibikoresho, turafise amafaranga. Ivyo vyose nta na kimwe bararansa amaprograme gutyo, nta na kimwe atana kimwe afatiyeko. Ariko udukeyi tubonetse tw'ubwo butare
ntumenye ingene tushowe hanze kandi igihugu ntaco kihungukira. Ivyo rero nivyo mbona ubwa mbere umuntu yobona ingene aho Burundi bugeze, ingene bukenye n'ingene abategetsi b'u Burundi umengo ntaco babwiye, kuko umutegetsi si uwuza kuvuga ngo ikibazo ndakibona canke ngo jewe ndakize. Umutegetsi n'umuntu akorera abarundi, umutegetsi n'umuntu yumviriza abarundi atwara, akabaza aho bababara, akagira bagafashanya ingene bashiraho imigambi. Urumva rero niyo mu ntangamarara nashaka gushimikirako. Je novuga nti uko twahora hariho igisokozo bahora batubwira ngira n'ubu kiracariho, bavuga ngo sokwe niruze ngo aho hiyo hari impehensa, aho hiyo hari impehensa. Inyishu yari ingabo zitagira umutware. Ubu rero ndibaza none twovuga ko ata mutware dufise, twovuga ko ata batware dufise canke turabafise ariko ntavyo bashoboye. Batabishoboye kubera iki batiyambaza, batitabaza abandi abanyamahanga, niba batemeye abarundi bitabaze bifashisha abanyamahanga hanyuma babafashe gushiraho imigambi irashe, ariko cane cane bashimikire ku butunzi kama bw'abarundi. Turafise ubutunzi bukwirera igihugu, turafise isi imera, turafise igihugu kigwamwo imvura ngira amezi 10 kuri 12, turafise abarundi b'abakozi bashobora gukora bakagwiza umwimbu. Naho kwama igihugu kizerinze bagabanya imfashanyo ugamengo ibintu vyose birapfuye, ivyo ntaho bizoshikana Burundi. Noneho muri iyi minsi mwarumvise yuko leta y'u Burundi, sinzi ko ari leta y'u Burundi ko ari Ndayishimiye, yashoye abarundi mu ntambara yo muri Kongo. Umuntu atabona inyungu nimwe haba ku barundi haba ku Burundi, atabona ico bizomarira igihugu. Iyo ntambara sinzi ababizi abanyapolitike ngira bazotubwira ingaruka zayo, mugabo turamaze kubona ingaruka. Burundi kumbure munyemereye professeur Nikwigize, munyemereye ngira ico kiraza kuza mu bindi bibazo mu nkundire kumbure. Oya nariko ndasoza mvuga ko nibi navyo nyene mu bizogwaza ubutunzi bw'igihugu, navyo nyene abaja kugira ico babivugako babivugeko, mugabo akari imbere karahinda. Sinzi ingene Burundi buzoba bumeze mu myaka iri imbere. Murakoze namwe. Leonidas Hatungimana, mwiriwe nimba muriko muranyumva, abo turiko turafashanya ikiganiro bambwiye yuko ubuhinga bwari bwatugoye ariko muri ku murongo, sinzi ko muriko muranyumva. Nimba munyumva mwiriwe. Mwiriwe cane kandi mumbabarire ariko aranyumva, ariko bagenzi bari bambwiye ko ari ku murongo, ngira mu kanya turamugarukako nivyakunda. ngira yokwatsa akamikro kiwe kuko ari ku murongo, yokwatsa akamikro kiwe akinjira mu kiganiro agashobora kwishura ku kibazo ca Gilbert. Nimba muri kumwe ku murongo Alice Hakizimana, ahubwo mikro yanyu mwoguma muyuguruye, nimba ari we mwakuye cyangwa mwakuye mu bo turiko turafashanya ikiganiro, ngira yo kugura mikro kugira dushobore kumvikana na Leonidas Hatungimana. Kumbure ko mukurindira yuko dukosora ko kabazo k'ubuhinga bw'ivyuma. Andre Nikwigize, mukurindira nibutse yuko n'ubu tukirindiriye Gabriel Rufyiri, yari yatubwiye ko acegwa mu kiganiro kubera ko hari vyari vyamufatiriye ibikorwa yazindukiyemwo araza kuza. Andre Nikwigize, muriko murerekana yuko ivy'intambara bije guhuhura n'ivyahuha, ariko kandi imbere yuko haza n'ivy'iyo ntambara ibibazo vyari mu Burundi vyari bihari. Mwavuze inyishu zo muri kazoza ka kure. Sinibaza sinokwishura ico kibazo kuko nanje sindavyumva, kuko igihugu cose ugiye bagushinza amabanga yuko kirongora, uraba uti none iki gihugu nshaka ko kizoshika kuki mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 15 iri imbere.
jewe ninava ku butegetsi nzovuga ko nshaka gusiga iki, ariko ivyo vyose nibaza ko biva cane cane nuko umugambwe kumbure nuko nivyo ngiye gushimikirako mu ntwaro mu myaka iri imbere. Eka mbere umuntu aribaza ati noneho agire imigambi y'iterambere kandi abafasha Uburundi baramufasha nk'uko nabivuze mu ntangamarara, baratanga amafaranga atari make, mugabo ico bibagiye kugira ati mu mafaranga baduha reka turabe muri iyi mbono ya kazoza twiyumvira kumbure dushireho amafaranga mu burimyi, dushiremo amafaranga mu mahinguriro, dushire amafaranga mu bagwizatunga bikorera ivyabo. Ivyo vyose ntavyo bakoze. Nibaza rero ko niho hari ikibazo, ngira baje batafise imbono ya kazoza, bagira bati Uburundi dushaka twifuza n'ubuhe mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 20 iri imbere. Ivyo rero urumva atambono ufise, umwe wese aca imwe bavuga ngo sinzi uhora ubivuga agira ngo henirisha ahiragiwe. Umwe wese bashizeho cane cane ko benshi wasanga babashizeho batana ubushobozi bafise. Muribuka yuko ababibonye ibibanza vya leta vyo muri leta byatangirwa mu mugambwe muri permanence y'umugambwe, kandi ntibaraba ubushobozi umuntu afise, baraba ico yakoreye umugambwe n'ingene azofasha umugambwe, ku buryo nashitse muri ico giti bamuhaye icambere yakora yagerageza gukorera uwamushize ngaho, ugasanga rero amafaranga yose batwara bakura mu kigega ca leta igice bayaha umuntu yabashizeho kugira bahagume, ntaraba ati none ibintu uyu mugambi bampaye ndawushoboye canke ntawushoboye. Sico cari cihutirwa, icihutirwa cari kugene akuramwo ayo mafaranga agashira. Eka n'uno munsi niko bimeze, murabona imigambi iraza, abafasha Uburundi bakaza bagatanga amafaranga, mugabo umwe wese atangura ingene araba ingene yokuramwo make yiwe, ugasanga bafasha igihugu batanguye kudohokerwa bati no aya mafaranga twageneye iki, hanyuma mbere bagahindura n'umukino bakagira bijya bita marché public, ugasanga umuntu atarigera president niwe yavyivugira, atarigera akora no kuri ordinateur, atazi n'ingene niyo bijana, ugasanga niyo bahaye marché y'ama ordinateur. Ivyo rero vyose ni kakajagari ko mu butunzi bw'igihugu. Ego Professeur mudukundiye gatoya mu buhinga bw'ivyuma baratubwiye ko Leonidas Hatungimana yamaze gushaka umurongo. Leonidas Hatungimana mwamutumva, kaze mu kiganiro. Allo, waba matwumva Leonidas Hatungimana? Sinzi ko bunumvikana. Abaye mwiriwe. Sinzi ko bunumvikana. Ubona ko mutanyumva mikro. Kumbure sinzi ko mumwumva Alice, ariko twebwe ntituriko turamwumva. Yabanje sinzi ko ndamwumva, ngira ngo telefone kariko karamugora. Ngira ni kwigize yorangiza icyumvo yari afise, tugasubira tukagerageza kwandanya turiko turondera bano batumire bandi tutarashobora gutora ku murongo. Mwariko murasoza icyumviro Andre ni kwigize. Sinzi nari nashoje, nariko ndavuga ingene basahura itunga ry'igihugu bakoresheje bijya byo gutanga amasoko, ama marché public, ugasanga umuntu atigeze akora kuri ordinateur, atazi n'ingene niyo bija, ugasanga niwe bahaye marché y'ama ordinateur ibihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni y'ama ordinateur. Ivyo rero birababaje, ugasanga umukozi mwarumvise nuzeye Banki Mondiale bidoga yuko amafaranga batanze ataco yakoze, batayakoresheje. Ivyo si kindi ni
baba bariko bararondera uwo boha boyacishako ingene boyatwara ingene bokurako ayo mafaranga, hanyuma rero ugasanga nabo abo batanze amafaranga batanze imfashanyo barafise amategeko bagenderako bakabihagarika, ati ibi ntibishobora kuba gutyo. Ni ibintu vyinshi gose. Murazi navuze aya manuza imigambi ya leta y'u Burundi yumvikanye n'ikigega mpuzamakungu Fonds Monetaire International, ingene yahagaze, kandi bari bumvikanye ingene bazamura, kandi bari n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu yari yavuze ati uyu mugambi turawushigikiye, kandi nimwawushira mu ngiro natwe tuzoca tujamwo tubafashe, eka imigambi yose. Ndibuka ko nka Banki ya Afrika y'iterambere yari yemeye yuko ati ndazi ko hari ikibazo c'intabire, turabemereye kuzobaha amamiliyaride amafaranga, intabire ziri ku mamiliyaride angana gutya, kugira abanyagihugu baronke intabire. Ivyo vyose murabona ingene biriko vyarahagaze. Murabona ibintu vy'umwimbu w'ibigori, ibi bawukuye abarundi, abanyagihugu bararimye barimbura, kuko ikintu conyene umengo bashize priorite ni kurima ibigori, nkuko umenga ibigori vyonyene birashobora gutunga umuryango, ariko ibigori vyarabaye vyinshi, bashingaho ishirahamwe ngo Anagesa kirabibika, harimwo akajagari, naho nyene hari amafaranga menshi yasahuwe, ariko na vya bigori babika barabura aho babibika, birabora, ubu vyaraboze, kandi abanyagihugu bishwe bashonje, kandi abanyagihugu badashobora no gutera no kuronka ivyo batera. Ivyo vyose urabona ni ibintu mu butunzi bw'igihugu bidatanga agateka ku bategetsi. Murabona ibintu vy'igitoro, imbere yuko Ndayishimiye ashika ku butegetsi, hari amashirahamwe ashika 6-7 agura ibitoro hanze akabizana mu gihugu. Mu nyuma mu 2022 arabihagarika ivyo vyose, azana societe numva ngo ni mukenyezi wiwe yitwa Prestige. Ya masosiyete yose yahora azana ibitoro, yahora aronka amadovize muri banki y'igihugu yose, barayakumira bayashira ku ruhande, hasigara societe imwe. Societe nayo nyene irabura, kuko ntushobora gutangura muri ico gisata ngo umenye ingene bikora. Ugomba kuronka amakamyo, ugomba kuronka ama-entrepôt ushiramwo igitoro. Ivyo vyose rero biramunanira. Urazi muhora mwumva amadosiye ari muri Dar es Salaam yuko bitwariye societe etc. Mwarumvise yuko bashizeho ngo Sopebu ntawuzi ico yaje gukora, mugabo ubwa mbere murazi ko bari babihaye Regideso ngo barija kuzana igitoro muri Dar es Salaam, mugabo ico gitoro yakizana cari ca Prestige, bakakigabura mu mashirahamwe acuruza ibitoro. Ariko navyo nyene urabona kimaze umwaka, iyo societe imaze umwaka, ariko ntaco gushika uno munsi ntaciramara. Ivyo vyose ukibaza. Kwihanganire Leonidas Hatungimana twamwumva ku murongo. Leonidas Hatungimana twari twagerageje kubatora, mugabo turagize amahirwe turabatoye. Kaze mu kiganiro, naho tubatoye dutevye. Mwiriwe neza, najewe nije vyagoye kuko nije ntabonetse mu buhinga bw'ivyuma, vyangoye, ngira ngo ndiko ndavyiga nzobishobora mu nyuma. Arise munkundiye Andre Nikwigize yagumye asaba yuko kumbure uwotanga inyishu ari Leonidas Hatungimana ku kintu yariko aravuga. Leonidas Hatungimana mwarabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, mbega ko atari rya mbere hadutse ibibazo vy'ubutunzi canke ibura ry'igitoro mu Burundi, igihe mwari mukiri mu mabanga hadutse ibibazo nk'ibi bihari ubu, mwitwara gute mu biro vy'umukuru w'igihugu no muri leta muri rusangi?
ewe murakoze kumpa ijambo naho bigoye kwishura nk'uwabaye kandi narabaye ntahabwa intebe mugabo ni vyiza ko umuntu yibuka uko kumbure vyahora bigenda naho nyene bitera ngo de jewe ico nibuka nuko habaye ikibazo nk'iki cy'igitoro hariho abantu umukuru w'igihugu yarakoranya nk'abari mu biro vy'umukuru w'igihugu bajeje ivy'ubutunzi n'abasharge de mission akazana abo muri documentation akazana ba ministre babiri ujejwe ivy'igitoro n'ujejwe ubutunzi akazana nabo mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu bari bajeje ivy'ubutunzi hanyuma bagaca bafata ntuzeye umuntu wo muri presidence yaba ari nka chef de cabinet civile agaca agirisha inama abo bantu bakeyi hanyuma rero bakaraba inyishu batorera ico kibazo ariko so kuvuga ko inyishu batora zabaye nziza gose ku buryo ata bibazo vyigeze bibaho kuko hari igihe n'abo bantu bashobora kugira ivyo batanze nk'umuti mugabo kumbure vyashika ivyo batanze bigaca biza gusubira kuyungururirwa ahandi hantu umuntu atamenya mu tugwi tw'inyungu z'abantu ari naho wacu usanga n'ivyo bavuze ngo barashitse ko bimwe bimwe bitagenda uko babivuze ugasanga hagiyemwo ivyo kugabangana rero sinoza ngaho ngo mvuge ngo ndatanze ngo umuti winge ngo mfatiye ku kugene ngo vyagenda kuko naho nyene ibintu ntivyera ngo de naho umengo ntitwari bwacike ku rugero ndi buvuge rero ko ingorane nazo zikura uko imyaka ikura ariko n'ingorane zikura emwe ariko harajwe n'ukuri ubu biragoye kugira icyo umuntu asigura ku ntwaro ya nyene icubahiro ari we nyakubahwa Varisito Ndayishimiye. Mwebwe mubona ko ingorane bipfira he muravye uko systeme yubatse y'umugambwe n'ingene inyishu zitorwa z'ibibazo? Ni birebire nanumvirije ibihimba bitari bike vy'iki kiganiro hari aho uyu muhinga wewe yavyize yabikozemwo azi n'ibiharuro bitari bike muri vyo hari akantu yavuze ati sokwe niruze aho hanze haciye impehenza bati ni ingabo zitagira umutware. Iki ni ikibazo ca mbere gikomeye igihugu gitegereza kuba gifise uwukirongoye. Uyu munsi jewe ndiko ndaraba Burundi barambabarira n'ukuri imvugo irababaza kuva bakivuga yuko ari Evariste Ndayishimiye agira aje ku butegetsi ijwi rya mbere nashoboye gusohora ryavuga yuko Burundi bugiye kuba mu kaga kubera ata mukuru w'igihugu buronse. N'ubu ndabisubiramwo kandi mbwira abarundi nti burya abarundi bari bakwiye kwibuka yuko iyo ubuze wawe umuntu apfuye mu muryango ntimuca mugumiza umuvyimba mu nzu, muca mwihutira kuja kuwushingura mw'itongo ry'abapfuye canke niburiburi mukamujana mu buruhukiro mu bitaro ntawugumana umuvyimba. Igihugu rero mugomvye kuvuga iki Leonidas Hatungimana muri iyo mvugo ifobetse? Ngomvye kuvuga ko igihugu carabuze umukuru w'igihugu ariko abantu ntibaja kumuhamba ngo bamenye baheze baruve ko bamenye ko ubuzima butangura gushasha. Ico ni cambere. Umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana kugira ngo dufashanye gutahura n'abariko batwumviriza batahure umukuru w'igihugu cabuze mushaka kuvuga ko ari ubu yoba asa n'ubutahari canke uko hariho n'ubundi cabuze kugira ngo abariko badukurikirana bashobore gutahura umukuru w'igihugu cabuze uwo ari we. Reka tuvuge uyu munsi kubera ko niho turi niho nako ndavuga ko umukuru w'igihugu atawe
ko ntawe abarundi bari bakwiye kubifata gutyo ko atamukuru w'igihugu ahari icyo gishusho rero kihari bakakijana y'ibishusho bija nuko nyene kumbure abarundi bifata gose mugabo n'ukuri uyu yitwa ko ari umukuru w'igihugu ego n'umukuru w'igihugu nyene mugabo ntabereye ntawe uhari arutwa nuko abarundi bo iyo abatahari abarundi bakamenya ko atahari kandi bagakora nk'uko yoba atahari kumbure haba haratowe inyishu icya kabiri nagira mvuge nuko hariho gukinisha ubutegetsi umuntu ashize ku butegetsi usanga atakinisha icyo kibanza ukamengo ni ikibanza cyoroshe kuba umukuru w'igihugu si ibyo uwo ari we wese kuba umushikiranganji si ibyo uwo ari we wese kuba umushikiranganji wa mbere canke ibicegera cy'umukuru w'igihugu si ibyo uwo ari we wese nk'uko uwo muhinga yariko arabivuga n'umuntu yari akwiye kugeza aho avuga ati aha sindahakwiye aha sindahabereye abantu nabo nyene bakinegura mugabo rero uyu munsi urabona yuko umuntu ashika mu ntebe yitwa nk'iy'umukuru w'igihugu akumva umenga arabishoboye mbere agaca akengera abatwagwa hariho ibintu vyo gukengera abarundi ugasanga umengo abarundi hari n'iyi mvugo mbere yari imvugo nziza mugabo yaciye ituma abarongoye abandi bumva ko umenga abarundi n'abana ibi vyo kuvuga ngo umuvyeyi w'abarundi vyari vyiza ko umuntu yoca yitwara nk'umuvyeyi mugabo rero wewe aca yitwara nk'uruta abo bandi bose hariho akageso kagiye karaza kagomba kumera nk'akavuga ko barigera bamwe kuvuga bati ntawe ushobora gutwara abamurusha ubutunzi ugaca usanga rero umuntu aje kuba umutegetsi aca agomba kurondera ingene abanza gutunga ngo arute abo atwara si ngombwa urashobora kurongora abantu bakurusha ubutunzi kuko icyo muba mwahiganywemwo ntibiba ari ivy'ubutunzi ari igihe cyo kuraba ingene abantu barushanya ubutunzi yoba ari ayandi mahiganwa uburundi rero ikibazo n'uyu munsi cy'ubutunzi ntikigiye kuronka inyishu vuba kubera ko ubwa mbere twavuze ivyo vy'ubutegetsi ubwa kabiri hari ivyo vy'ingorane vy'intwaro ibereye aho usanga abantu umuntu ari ku butegetsi umenga ashitse mu cibare agaca agira umuntu wo kubanza kwegeranya akegeranya ibintu nk'isiha kandi ibintu yegeranya ukabona ko atanivyo azomara ivyo ni ibintu bitangaje icya kabiri gituma kumbura ivy'ubutunzi bitifata neza mu gihugu nuko abarongora igihugu badakunda igihugu n'abanyagihugu bo barahinduye ngo n'abenegihugu ego tuvuge n'abenegihugu ntibabakunda ko yaba umuntu yabakunda abakora ku buryo ibibazo bitora inyishu mugabe icyo barondera ubwa mbere ni ukuraba mbega jewe uyu mugambi uje unsigira iki ndahakura iki ivyo rero ni ingorane cyane ku buryo uko dufate nk'ubu jewe nabwiye umuntu ndi nimba abarongoye igihugu uyu munsi bagifata ko umugambwe CNDD uzokora ari uko uronsa amahera avuye muri barya abantu bavuga ngo batsindiye amasoko ya leta cyangwa akava mu kigega ca leta igihe bizoba bikimeze uko ntagire umuntu yitega intwaro rusangi intwaro ibereye ntibikunda guko bagerageza kurondera ibintu byose byotuma umugambwe wa mumengo uri mu gihe c'amatora ugira ibintu by'imyiyamamazo mu gukora ibintu biriya mugaba amahera bakaza barayarondera kuri abo bantu bavuga ngo batsindiye amasoko ya leta bikavyumvikana rero kugira ngo atange isoko ya leta ayiha uwo bazinanye kuri ico kintu
ko ategerezwa kugira icyaca abega. Nicyo gituma ushobora gusanga ikintu cyari kugugwa amafaranga 10 baciye bandika muri kontra ko kizogugwa amafaranga 20 kubera ko iryo rindi 10 ricariza kugabugwa nako kagwi. Nibibazo rero gushika uyu munsi ntibaza ko byoroshe gutorera inyishu igihe cyose imbono y'abarongoye igihugu ikiriyo. Jewe nta cyizere mfise n'ukuri. Rero ndasatuma mwavuze ibijanye n'umukuru w'igihugu ariko mu gihugu ntihari urwego rumwe gusa, hariho inama nshingamateka, inama nkenguzamateka n'izindi nzego mu bisanzwe zategerezwa gucungera ingene leta ishira mu ngiro imigambi itandukanye. None no kuvuga ko izo nzego zose ata nguvu zifise kugira ngo zishobore guhindura ibintu. Nukuri izo nzego uretse ko n'ibwirizwa nshingiro atanga rikiziha, kubera ko murazi ko nk'inama nshingamateka n'impuzamateka bashobora gutora itegeko ibwirizwa, hama umukuru w'igihugu abonye ritamunyuze agaca rirabira ngaha akarireka kurisinya kandi bikaba biraheze. Urumva icya kabiri, izo nzego zirimwo bande? Zirimwo abaje ku rutonde batowe bashize ku rutonde nabo barongoye abandi dufate mu mugambwe. Urumva rero umuntu akaza aje mu nama nshingamateka asanzwe azi ko kizira kugire icyo uvuze kinyuranye n'ikindongozi ifata ingingo yavuze, kubera ko bagukuye mu mugambwe bashobora gufata ingingo yo bagukuye mu mugambwe ugatutakaza ico kibanza. Ibyo bibanza rero by'inama nshingamateka na nkenguzamateka biracyari ibibanza byo gusumiramwo udutunga umuntu, nibiraba ibibanza byo novuga byo kugenzura koko ingene leta canke abagize urwego nshingantwaro rukora. Ntagire ico mwitega ngaho, hama turabe n'abazirongoye. Mbona bamwe bagerageza, nk'umukuru w'inama nkenguzamateka ndabivuze muranumva agerageza kuruta, ariko nk'umukuru w'inama nshingamateka iyo avuze ko abantu ngira ngo murabona abo bazana, yavuze ko umuntu yazanye ngo amasashe ngo yo cyangwa yahekenya, murabona n'abantu bashira kuri izo nzego kurongora izo nzego si babandi bogira ico bamariye igihugu. Biragoye izo nzego n'ukuri zirabeshegwa ntaco zishoboye. Ego rero ndasiyatumye Imana reka umwanya uri kwatujana, mwavuze aho bipfira, ariko none mwebwe nk'abantu bigeze kuba bari mu mugambwe CNDD FDD bakaba banafise n'amabanga akomeye, mwebwe muravye mubona inyishu kugira inyishu yotorerwa ivyo bibazo yova hehe, yotorwa nande? Ingorane nuko ubwa mbere inyishu yoyo abonoyizeza n'abarundi bose muri rusange, ariko cyane cyane imboneza z'abarundi rezerite. Mugabo gushika uyu munsi duhava dusanga inyishu tusubira kuza kuyirondera mu barongoye igihugu, tumera nk'abatera kamo turuta. Nuko abarundi mu bisanzwe hari hakwiye kubanza hakaba ibiganiro bihuza abarundi bose, bakumvira hamwe ikibazo Burundi bufise, hakaboneka Uburundi butekanye, abarundi batekaniwe mu mitima, kugira ngo ivyo bice binatuma abarundi bashobora kuvuga bati kurongora igihugu neza, twifuza gutwaga uku, twifuza ko ibintu bigenda uku, kandi umurundi rero atowe abe umusuku. Ntuze niwakunda kubivuga Gabriel Rufyiri, umurundi atowe abe umusuku wabo bamutoye, ntacaba ubarengeye. Aho niho inyishu. Mugabo uyu munsi ninde yoshobora guhagurutsa abarundi ngo abajane muri ivyo biganiro? Yarubonye narongoye Uburundi. Mugabo ikibazo nuko umenga arafise inzigo, ntiyifuza ko abandi begera, umengo bazoba baje kumusahura.
n'ahandi ho niwe yategerezwa guhagurutsa abarundi akabashira mu biganiro abarundi bakaganira mbere abonye aho atashoboye agasaba imbabazi abarundi n'abantu bagira ikigongo bomubabarira nukuri hatabaye ibiganiro bihuza abarundi bose ngo abarundi bumve ko bategerezwa kuronka iteka ibintu biracagoye ariko kandi tugasubira tukagaruka n'abarundi ubwabo barashobora gufata izindi nzira zemewe n'amategeko zishobora guhindura ubutegetsi ariko bugahindurwa n'abantu bifuza ineza y'igihugu atari bavaho ndagusubirire kuko turavye abari ku butegetsi baje bari bavaho nanje ndagusubirire ikibazo kiracariho nta nyinshi n'ukuri novuga ngo ndatanze uwo munsi ariko kandi yaba boshoboye guhinduka bagahindura ingendo mugabo navyo bizova nukuri sinobesha nta nyishu mbona notanga itomoye ariko ndasaba yuko imboneza naje ndimwo dufasha tugahagurutsa abandi barundi bagahaguruka bakabona yuko hari ikibuze mu gihugu bakakirondera naco nukurondera yuko uburundi buronka ababurongoye bipfuriza ineza abarundi kandi bakunda uburundi n'abarundi sinzi ko mugenzanje Gilbert inkundiye ngira ngo mu kanya twoha akaryo abariko baradukurikirana kugira ngo nabo bashobore kubaza ibibazo batumire kandi ababishoboye bagire n'ico baterereye ego Alice mu kanya isose cyo twakira abatumire ariko ngira Andre ni kwigize nk'umuhinga imbere ko cyo twakira abari ku murongo bifuza kubaza mwakurikira Leonidas Hatungimana nk'uwuzi abategetsi bari mu mugambwe CNDD-FDD asa n'uwutafise icizere ko hari nyinshi ishobora kuboneka mu maguru masha cyane mu minsi ya vuba nimba biri uko bibandanije inkurikizi n'izahe hamwe hatoboneka umuti vuba. Urakoze Gilbert, urakoze nibaza ko ivyo Leonidas yavuze turabihuriye ko kuko nivyo nari navuze natanze igitito c'impehensa no kuvuga ingabo zitagira umutware no kuvuga leadership yabigarutse ko aravuga ati nta leadership ihari ariko jewe nja kure mvuga yuko nta batware dufise kuko umutware si president Ndayishimiye wenyene umutware nabo bose bafise ivyicaro muri politike abashinga amateka ntabo ndigera ndumva abakenguza amateka ntabo ndigera numva abantu bose bafise batware inzego za politike ntabo ndigera numva kuko kera baravuga ngo kananira abagabo ntiyini niba president ari we yananiranye kubera iki ko abashinga amateka bafise uburenganzira bwo kugira ati wewe nturi urakorera abanyagihugu kandi natwe duserukira abanyagihugu badushinze ntaco uri kurabafasha kinjura haje uwundi canke hakaba izindi nzira ivyo rero no kuvuga ko mu gihe atabategetsi atabatware dufise nta muti w'ibibazo uzokwigera uboneka ikindi nuko ibintu vyose uraraba nivyo yabivuze Leonidas ntushobora kuvuga ngo uri kuratwara abarundi ntubabaze ico bagona ntubabaze aho bababara aho bagwaye ngo bakubwire abantu baraja mu biro bagategura imigambi yabo ivyo bazobateza imbere bakababwira ati twe twasanze ko kugira mutere imbere mukeneye korora ubukwavu ntibababajije ati mbe ubwo bukwavu none nibwo tuzogaburira abana nibwo tuzogurisha tugura impuzu z'abana nibwo tuzokuramwo amata y'abana ivyo vyose nta na kimwe bigeze babaza abanyagihugu ngo bagira bati ngibi ivyo abanyagihugu bakeneye mu gihe rero ivyo vyose bitahari ubu nta nyishu dufise mu gihe tutaronse abatware beza mu gihe tutaronse abatware bitwararika abanyagihugu mu gihe tutaronse abatware bakoresha uburyo bw'igihugu ku neza y'abanyagihugu
ntaho turiko turaja, ntaho turiko turava. Urabona noneho ubu Burundi busigaye bwigunze, nta na hamwe buri, nta kintu dushobora gushora hanze, nta mfashanyo Uburundi buronka, nta bagwiza atunga baza,